Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvuridahita TV. Tubipfurije kugubwa neza mu byanyu no mu banyu. Muteramanye kandi na jewe Janvier Imana irambona ngomba nganire namwe umwanya atari munini ya murabona yuko n'ahantu duteguriye kino kiganiro ari ku kazi. Umwanya wari wose hashobora kuza umukiriya kandi noneho twese n'ivyo kibaye kirekire ikiganiro abatari bake ntibikunda cyangwa se ntibibabangukira kucumviriza no kugikurikirana cyose gushika mu mpera yacu. Niyo mpamvu tutagomba gufata umwanya muremure. Ikintu twagomba kuvugana namwe rero mu kuganira, mu gutera ryarenga, mu guterama kuri no muhingamo, twagomba kuvugana ku kijanye na telefone. Nari kuvuga ngo telefone z'abakizwa, ariko mugabo ivyo ngomba kuvuga ntibiraba telefone z'abakizwa gusa, ahubwo biraba telefone y'uwo ari we wese, umuntu wese atunze telefone muhava munyumva muti none telefone ugomba kuyivuga kwiki? Umuntu atunze telefone atayizi, atazi akamaro kayo ninde? Ariko mugabo kandi murabizi yuko mu kuganira abandi muri bavuga ngo ukuri gushirira mu kuyaga, ukuri gushirira mu kuganira. None rero telefone mu bisanzwe twese turatunze amatelefone, nibaza yuko abatari bake iki kiganiro mugikurikiraniye ku matelefone, naho harimwo abo kumbure bakiravye baciye ku mashini kuri za mudasobwa, ariko abatari bake mukirabiye ku matelefone. Murabona ko ubuhinga bwa none bwagutse, bwateye imbere. Ubu hari amatelefone ngendanwa agezweho, ama smartphone canke ibitwa ngo na Android. Ku buryo rero navyo byatumye communication, gutuma tumana kwa makuru kworoha, kwaguka. Mu biganiro byarenganye naravuze ingene igihe nari nkiri Zambia naryoherwa tuvuganye n'abagenzi hirya no hino, abari no mu Burundi, abari muri za Mozambique n'ahandi hirya no hino ku isi. Ugasanga tuvuganye nk'abari kumwe, amapere video, tukavugana turabana tubonana, nkamwereka hondi, nkamwereka hanze, nkamwereka bariko bararengana ingene bambara. Ugasanga nyene turagize turanezerewe. Rero telefone ntawo bideha, ifise akamaro kanini, ifise vyinshi idufasha mu buzima bwacu bwa misi yose, haba mu gutuma tumana kwa makuru, haba novuga ngo mu kwiga ubumenyi bw'ibi na biriya. Iradufasha cyane. Muri kino gihe murabona yuko umuntu ashobora kubikamo ibitabo byinshi agasoma, umuntu ashobora kubikamo amavideo yigisha igifaransa, icongereza, canke yigisha ibi na biriya, haba imyuga iyo ari yo yose. Nka jewe telefone yarafashije cyane kuyigira ko uyu mwuga wa media, kuko ibisi ibintu twize mu mashuri, ariko nakoresheje amavideo ngenda rondera kuri telefone nkatoresharije, hanyuma nkaziga, nkaraba ingene bikorwa, nkaraba ingene bagira montage video, nkaraba mbega bikamera gute, kuko nkubo ndiko ndikamera nta muntu ariko arankamera. Ibyo byose nagiye ndabirabira mu mavideo. Urumva yuko telefone zifasha byinshi, ariko mugabo kandi ikintu ntumbereye kuvuga hanini rero si akamaro kayo gusa, kuko ndazi nta muntu n'umwe yayiguze adatumbereye kuraba yuko iyo telefone yo mugirira akamaro, bivanye n'ico yaba ayigomba ko cyangwa se ayikeneye ko. Uwari we wese yaguze telefone afise ikintu atumbereye, afise akamaro ayironderako. Ariko mugabo muri iki kiganiro cacu cuno munsi, icyo ntumbereye kuvuga ingaruka mbi umuntu ashobora guhura nazo zizananye kuri telefone, ingorane zishobora kukubako zizananye kuri telefone. Muri kino gihe hariho anovuga amanyanga menshi zishobora gukorerwa ko ububeshi. Ugasanga umuntu bamutelefone kandi uramubona ko arenganye, agufitiye ideni, araguheraniye, hanyuma ukamutelefona ati mbe none gute rya deni ryanje, mbega basha bizogenda gute? Agaca kubwira ngo ubusha ngo naduze ruguru, ngo muri mission nagiye kuri tele, ngo ndi ku kazi ruguru muri interieur, ngo ngeze Ngozi, ngeze mu Kirundo. Hanyuma mbe naho nakunze kumva amakuru amwe y'abantu baca bavuga ngo none ko jewe ndakubona urenganye ku gapikipiki kitwajeho kuki. Abandi nabo bagaca ngo mbega none ko uvuze gutyo mugabo je nkaba ndakubona turi kumwe muri bisi. Agaca maramara. Telefone rero zirakorerwa ko amanyanga atari make. Iki kintu ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu umuntu wari wese akwiye kwirabisha ko akaraba ukuntu abanye na telefone yiwe. Kubera iki?
ukurikiranye muri kino gihe c'amajambere novuga ngo yadushwayemwo, usanga hariho abantu mu bindi byose agerageza akagororoka, mugabo ku telefoni ugasanga niho hantu hambere habaho akorera ibyaha, ugasanga niho hantu hambere abishira, ugasanga niho hantu hambere akinira amadiri mabi, amadiri y'ubwicanyi, amadiri mbe mana yaje mukinda kivuga gute, ugasanga niho hantu hambere akorera imigambi mibi igayitse, yabi yo kugirira nabi abandi, yabi y'ubugizi bwa nabi mu buryo ubu canke buriya, yabi y'ubusuma. No kuvuga ngo imigambi mibi muri sosiyete, ugasanga telefone aho kumufasha ibyiza, telefone tuzi iyo mufasha, ariko ugasanga uyu muntu ku telefone ibyaha akorera biteye ubwoba. Mu biganiro byarenganye kandi hari navuze ku mushikiranganje araho yari ministre de l'Education nationale muri Zambia, igenari muri Zambia hari muri 2020 cyangwa 2021, mu hagati y'iyo myaka ibiri, kuko je navuye 2021 siniba ko wari uwo mwaka naviriyeyo muri Zambia, no ko wari umwaka wa 2020. Mugangomba kuvuga yuko umushikiranganje w'indero ku rwego rw'igihugu, muravyumva, muri Zambia yakwegiwe na telefone. Ibihe ngo hari ibyo bita ngo ubusambanyi alinye canke live ku matelefone, burya rero yarafise umuhabara, bakaza baratelefonana bari gusa bakuye impuzu bimastirba, no kuvuga bagasambana muri ubwo buryo, kubera ko muri ngo badaherukanye cyangwa se batabonanye amaso mu yandi, mugabo bose bari muri Zambia. Hanyuma rero barabikora. Umunsi umwe rero uwo mugore aje inama n'umugabo we kugira ngo bibe bajye amahera batikize y'uwo mushikiranganje. Ico gihe cyabaye umugore baratelefonana bagasambana muri ubwo busambanyi nyene novuga ngo bwo ku matelefone, ariko umugore ntiyerekane mu maso hiwe, kandi aterekanye mu maso hiwe naho yomwereka data wanje ibyo bihimba by'irondoka. Murumva yuko umugore we nta ngorane, naho byoja muri media, naho bisha kuri Facebook na YouTube, nta ngorane n'imwe, kubera yuko nta kintu kigiza gutuma amenyekana uyo muntu. Ariko mugabo uyo mushikiranganje wewe yarahagarika telefone akaboneka wese, ukabona ibihimba byiwe by'irondoka uko bimeze, uko ameze, nawe cyo wimvira umuntu ari gusa, burya nta ubegwa ari gusa, umuntu abegwa yambaye, naho mubona navyo nyene kumurengera ngo nikiganiro kindi umuntu yovuga ko naho ubona umengo tendance inforo y'abantu bakinogiye cyane cyane abigeme n'abakenyezi, umengo inforo yabo niyo gusubira kugenda gusa nko muri bya bihe bya kera twumva ngo Adamu na Eva ngo bari babayeho ngo batambaye, ngo bari bambaye ubwiza bw'Imana, mugabo mu buryo bw'umubiri bugaragara ngo bari gusa. Rero burya yama video rero umugore arabwira wa mushikiranganje ati burya rero umugabo wanje yama video yayafashe, kandi yavuze ngo ataronse ibi nibi arayashira habona tumaramare, kandi urumva nyene nta kundi buri bugende. Umushikiranganje nawe ariyumvira ingene ivyo bintu biremereye, ariyumvira ingene bimukwegera no muri leta, no gutakaza akazi, no kumaramara bakazana, acare avuga ati nabireka mbwira ivyo ashaka byose. Hanyuma rero uwo muntu hamwe n'umugore wiwe barasabye ibyo bashaka byose. Havuye imodoka haziki, havuye imodoka muri ubwo bwoko haziki, buri gihe hacamo iminsi bakamusaba amaparcelle, bakamusaba amazu, bakamusaba inzu yubatse yuzuye muri quartier kanaka, akagenda akagura, bakamusaba ibi na biriya. No kuvuga amatungo yiwe yose arayatanga kugeza yahasigara agaragara, ngira ngo na budget yo mu bushikiranganje bwiwe ibyo afise ku bushobozi ashobora gushikako, ngira ngo yarabitanze. Muravyumva rero. Hanyuma mugabo rero ikintu nari ntumbere gushika ko niki nuko iherezo rya byose baciye bafata ya ma video baca bayashira muri rezo sociaux, barayakwiragiza. Wa muntu n'ubundi birangira amenyekanye, yaraturubuye yahaso gusara. Murumva nyene ibintu byabaye namwe ibintu nyene nk'ibyo. No kuvuga rero aramaramara ama video ahabona, naje narayibonye amaso muyandi kuri telefone yo mu Zambia ariko arabinyereka. Hanyuma rero umuntu abakwegewe na telefone. Ikindi gihe mwishenero rimwe iraho nyene Zambia bahaye umuntu programme yo kwigisha ijambo ry'Imana mishengero ry'Zambia, hamwe umukozi w'Imana cyangwa se umupasiteri yararamukiwe kwigisha uwo munsi, akaba nawe atunze yama iPad, yama
bavuga ko ikigamana yanje yamanuze y'amatablete bya telefone binini yavyo bitablete bigezweho, hanyuma akaba afisemo amafilme amavideo y'ubusambanyi. Hanyuma rero akama biraba umunsi umwe rero bamutora ngo yigishe ijambo ry'Imana. Ico gihe naho agiye kwigisha, murabona ko kuri ya rutare hajya kuri podium kajya kantu bashira ko ibitabo bigishirizako kaba kari ko ama microphone, kubera ko bavuga ngo imisi igisumira haruye aho kuzingurura Bibiliya ngo yigishe ibiri muri Bibiliya nivyo yateguye kwigisha. Kandi iryo shengero ry'incabwenge rikomeye cyane Zambia rikomoka muri Nigeria, ni kuvuga yuko nibaho umuntu wari we wese n'abantu nova ngo biyemera mu bintu byo kwigisha bafatiye ku bintu by'ubwenge n'ubushakashatsi no gusoma ibitabo, kuko niyo muntu yamaye iyo nkuru niyasenga. Kandi n'abantu bashira imbere cyane gose gusoma ibitabo, abantu b'incabwenge urinze uronka ijambo kwigisha by'ukuri aba babona yuko uri umuntu ashoboye gukonvenka abantu, yigisha ibintu bizima, ibintu bizananye mu bushakashatsi. Ariko rero wa muntu aho kuzingurura hari cacigwa ciwe aca yugurura hahandi hari ya video, kubera burya iyo umuntu yamaze kumenyera neza baba wakatoki kamenyere gukomba kama gahise. Iyo umuntu yamaze kumenyera ko imisi yose yagiye mu mashini aja muri ya option, no kuvuga umunsi umwe aratunda kibagira aha agomba kurondera ikintu ugaca usanga yagiye muri bya bina, ubwenge bukaza kugaruka mu nyuma yuko ivyo yagomba bitari ivyo. Burya yaciye akorokera kuri za video z'ubusambanyi afyonda karaklikako, yemwe yama microphone acarabiruka mu mabafre, bacabumva rero kujya kuntu nyene abantu bavuga ivyo bari barasambana muri ubwo buryo bw'amavideo nyene, bumva batanguye kuroha babwirana amajambo ya nariya. Abantu bose bacabifata ku munwa kubera ko bumvise yuko ari de filme pornographique canke video pornographique. Ico gihe bace bagenda baramukura imbere, haca higisha ubundi urumva ko yarahejeje kumaramara akwegewe na telefone. Ejo bundi jewe naguze carte mémoire ya 32 giga, nagomba carte mémoire shira mu kantu mu laptop karaho, navuga na aga Chromebook kwasanzwe babimenyereye. Iyo Chromebook rero nagomba kwishamwe carte mémoire shiramo ama video nza ndigira ko bino bintu bya media, ibintu bya santé, ibiganiro iki nyene ama video, nyigisho zo ku ma video mfise nagenda telecharge kugira ngo zimfashe kuzigira ko kumenyera ko ibintu biriya. Burya rero iyo 32 giga ngeze muhira nsanga uwo nayiguriye yayikuye muri telefone. Uravyumva baba nagurisha ibintu nabwo kuri marché noire, usanga yuzuyemwe amavideo n'amafoto y'abantu bari gusa, amavideo y'ubusambanyi hamwe n'amafoto y'abantu bari gusa. Abantu ngira ngo bo kwisi yose bambara gusa bari buzuyeyo. Ndafuta kimwe nibaza ngo mpavanza kuronka ibintu bizima nsigarana yo, ko yabwiye ngo uraza kuraba ngo ibintu dakeneye ngo bifute, kumbe huzuyemwe ibintu byose nakeneye. Ndagira ndafuta ndatinda ndabura tu ibi bintu nta kintu kizima nza kuronkayo, camba bo format byose ndakuramo. Ico gihe nahakuyicigwa kubera iki, harihe ukuntu abantu usanga babundanye baryamanye bafise ibintu novuga ngo vy'ubumara vy'uburozi mu matelefone yabo. Mwiyumvire nk'uwo muntu yari afise ibintu bingana gutyo, yabirihiye amahera muri twa studio two ngaha mwisite canke se kwibarabara, ugasanga yama biraba imisi yose. Narigeze kubashikiriza ikiganiro kimwe cavuga ku kijanye n'indwara zo mu bihimba by'irondoka canke se ibihimba byo gusohora umukoyo, no kuvuga ama infection urinere canke genitale canke sexuelle, niko novuga ko muri byose nese baravugika. Ico gihe ndavugamwo yuko ubushakashatsi bugenda bugirwa n'abahinga hirya no hino, basanze imwe mu mpamvu zituma ubusambanyi bugwira, hama ubwo busambanyi bagaca bukwega ayo ma infection kubera ko ziba ari indwara zandura ziciye mu bihimba by'irondoka. Basanze telefone nayo nyene iza mu bintu vya mbere bikaza kugwiza ico gitigiri c'abantu bakora imibonano mpuzabitsina, kandi bakoze imibonano mpuzabitsina ari benshi, naho urumva yuko nizo ngwara zica zigwira, na cane ko abenshi muri bo arabakora imibonano mpuzabitsina batubatse. Kandi utubatse naho atari uwo mwubakanye, urumva yuko no musi bikorana n'uyu, ejo ukazobikorana n'uwundi, ejo ukazobikorana n'uwundi, ugasanga umugendagenda namwe muravyumva. Rero
ngo kubera iki rero bigenda gutyo ngo telefone ugasanga ikwegeye akarambara abantu benshi bakandura izo ngwara zica mu bimba birondo ngo ni kubera yuko hari abantu usanga batarigera bakora ivyo bintu vy'imibonano mpuzabitsina mugabo kubera ko telefone no kubera yuko ngo hari amasite menshi ni kuvuga hari imbuga hwaniro nyinshi zishira ahabona izo nyigisho zishira ahabona ayo mavideo y'urukozasoni ngo bituma n'abantu batari babizi babimenya bigatuma kandi nabo hataragira ko bubaka izabo ingo zabo ngo babiraba bahama babiravye rero ngo bigaca bistimira bigaca biba inkabuzo bigaca bivyura no vuga ngo ibinyamubiri ukwipfuza no gushaka ibijanye n'iyo mibonano mpuzabitsina gutyo rero ngo bigaca bituma umuntu abikora hataragera abikora igihe atabitegekanirije abikora mu gihe bitari biri nkenerwa kubera iki kubera ko yabiravye abana benshi twaravuze muri ico kiganiro ingene hari abana bayoberwa mu mashure ugasanga umwana w'umwigeme cyangwa umwana w'umusore afise umubanyi niwe azaragirane azarabimwereka gusanga ibyo navyo byamukwegeye akarambara uyu mwana akayoberwa ku ishure kumbe ni kubera yuko asigaye araba amafilme cyangwa se amavideo y'urukozasoni none rero ni ibyo kwa dutumbereye kuvuga muri kino kiganiro kubijanye na telefone ngene telefone ishobora gukwegera akarambaraye uwitunze igihe yoba atavyitwayemwo neza muri iyi minsi abasenga Imana canke abakristo tuvuga abakristo abemera Imana hariho novuga ngo impararo baza abatari baki baramaze guharara umunsi umwe mbere numvise mu pastor ariko arigisha avuga ngo bamuzana Bibiliya apana kuzana amatelefone yanyu ngaha mu rusengero ngo kubera ko mwitwaje yuko muri Bibiliya zanyu harimo amabibiliya bamena ngo nuko mwitwaje ko mu telefone zanyu harimo amabibiliya n'ibitabo vy'indirimbo n'ibindi vy'iyobokamana kubera yuko iki gitabo ni Bibiliya yera nta bindi we ukuya handi uhavushiramo ngo ariko izo telefone zanyu n'ubu dutera umukwabo muzizane ngaha mwakuyemwe amamodo pass turabe ibintu biriyo ndazi neza ko hari abantu batokwemera kuyisegera vuga ati tumunyukana mu ishengero tumuhauntaramura tumunkuraho nta telefone yanje ndaguha mbere ngo hava mwitwaza ngo n'uburenganzira wagatika kazi na muntu n'ibikiniki mubwa batari kubera yuko mubona yuko mwoba murenganizwa ahubwo ari kubera yuko muzi ko hari ibintu by'amanyanga hari amafilme y'urukozasoni hariyo amafoto y'abantu bari gusa muri kino gihe rero telefone z'abakizwa z'abantu bemera Imana hajya burya urabona yuko bagiye kuririmba hari imbere za ndirimbo zo mu gitabo bavuga ni indirimbo rusangi usanga batwara telefone ugasanga mbere ubu hariho n'ababigize umugenzo abapasiteri ugasanga mu kwigisha ijambo ry'Imana nta Bibiliya zana atora telefone akaba ari yakoresha ariko mugabo ikintu gihambaye kibi kandi burya kiri mu bantu batari bake nawe uri kurankurikana ndazi yuko wamaze kwiyumva yuko usanzwe uzi yuko hari ibintu bitameze neza muri telefone yawe ni ukuvuga ni iki kintu cy'uko ushobora gusanga umuntu arasenga yemera Imana yarabatijwe n'umukizwa n'umukristo sinzi hanyuma mugabo ugasanga telefone yiwe irimwe amavideo y'urukozasoni irimwe amafoto y'urukozasoni ugasanga si ivyo gusa hujimo ama message y'ibanga yandikiranira n'umuhabara wiwe kandi yubatse ariko mugabo rero kubera ko haje ubuhinga bw'ama modo pass ugasanga ibintu vyose ahantu yagiye arabinyegeza yaciye ashiramo modo pass iyo modo pass ugasanga niyo kwemera ko bubakanye ayimenya niyo kwemera yuko bubakanye amutorera telefone ugasanga ibaza umuntu mubana muri umubiri umwe naremeye kubana imyaka yose musigaje ku isi mugabo akaba ari ibintu munyegeza umukinga utagomba kwabona utagomba kwamenya kubera iki kubera yuko usanzwe uzi yuko ivyo bintu umunsi yo bimenya gorara rusambutse mugabo rero ugasanga warabigize ibanga urabiryamanye urabibundanye ngaho nico ntumbere kuvuga nikiye imisi igisumira haruye wewe ufise ibintu by'amavideo n'amafoto y'urukozasoni ugendana muri telefone yawe wewe ufise amanyanga akenderwa kuri telefone umunsi n'umunsi hazoba ikintu gituma ivyo bintu bija habona hazoba ikintu gituma bifatwa hariho umuntu umwe byagenze gutyo na byabirinda ko navuga ngo vyama message abantu bandikanira kumbure bakina no vuga ngo amadiri canke se imigambi mugabo y'ubusuma y'ububeshi n'ibindi muri ibintu vy'iyobokamana nyene barabakizwa
hama rero ngo bapanga idiri, bapanga programme y'umuntu biba amahera bakoresheje ibi bintu by'iyobokamana. Aramubwira ati rero umviriza, Imana yatubwiye yuko muhiri wawe hariyo ibitero, hariyo abadayimoni, hari ibintu abarozi barungitse, none rero tugomba kuza kuhasengera twe n'umukozi w'Imana yitwa Naka. Imana yatubwiye ko tuza kuhasengera tukabitutumura. Hanyuma nyamuntu nawe ati yego no kuri kaze bakoze b'Imana musengera inzu yanjye n'ubundi ndashaka kwisengerwa murabyumva. Hanyuma rero haheze akanya wa wundi rero aca arasubira abwira wa muntu wayanze ati mbiza rero burya rero jewe sinza ndafatiriwe amabanga y'akazi arantwaye, none rero umviriza wewe nakaraje nakani waje jewe nsinza kubera ko nciye mfatirwa. Hanyuma wa muntu ntangwana nawe nyine nazi nta kibazo kumva bose yarabazi. Hanyuma rero burya ibi bintu ni mu bineglige, hari abantu benshi kumbure babikoresha bavyitwaza ugasanga bakina amadiri ku matelefone, ariko muganga ambakwerekane ko hagira igihe bigahinyukiye iminsi 40 y'igisuma yakwiye. Wa muntu aca rero ava kwandikira wa muntu wayanze, aca yandikira wa wundi rero yavuga ngo bagenda bajanye gusengera yanze. Atabumva tumviza rero genda rero namubwiye twavuganye kandi umwake menshi amahera arayafise, urabe igitigiri c'amahera umwaka aguhe menshi kubera arayafise sa yabuze. Wewe ucuvuga ko ari Imana ivuze uko nuko ibintu nyene nk'ivyo oye. Iyo nkuru yaranguye mu matwi urumva yuko bibaho. Si ivyo gusa twamatwa bibonye ngaha mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari abantu novuga ngo nabateka mutwe baca ku matelefone bakavuga ngo ibi nibi Imana yambwiye ibigiye. Kimwe nigeze kumva umukozi w'Imana umwe bavuga ngo yigeze kuja mu ishengero rimwe arigisha acatora amanimero y'abakristo kwa kunda abakristo baza ngo uransengera umukozi w'Imana uransengera, atora amanimero yabo. Burya yaca ababwira ngo agomba aje kubasengera ngo ku musozi hariya mu butayu mu ishamba. Imana ngo yavuze ngo batange kimazi uko nuko ngo agende aduganya ivyo bimazi ku musozi w'Imana. Ariko muga Imana nta muntu ifise uretse ko we ari we aca aba umunwa w'Imana. Ibintu nyene nk'ivyo telefone rero zirakinirwa ko amadiri canke se imigambi y'amanyanga. None nayo ndinde kuvuga iki, umuntu wese akwiye kuraba uburyo akoreshamwe telefone, kubera yuko ibiri mu matelefone nivyaba bizima nawe uzoba muzima. Mugabo niba muri telefone ibiriyo atari bizima bizogukwegera, bizokononera, bizokugirira nabi, uzohura n'ingaruka mbi zitari nke bizananye kuri telefone. Mbega none tugarukije ngaha tutagiye muri menshi, telefone yawe bimeze gute? Hari ibiki ubu munsi wotera umukwabu? Urumva yuko totinya kwemera yuko telefone yawe wari we wese ayirabamwo? Ubu urumva yuko telefone yawe wowe umuntu akaraba atangorane atana modo pass ushizemwo? Urumva yuko wewe kumvura amahoro atangorane hamwe telefone yawe wari we wese yoyitora? Nta bintu turetse y'amabanga y'akazi, amabanga y'amatongo n'ama business, nta bintu wewe uzi yuko ivyo bintu hageze nk'umwana wawe atora telefone utinya ati karabaye umutima usimba, ukumva nyene urabuza amahoro ati ndagowa havashikira kuri vya bindi. Nigeze kubona aka video muri iyo minsi heze kuri Facebook, umugabo yibagiriye telefone muhira aragenda, ageze nkari yacibuka ko yayibagiriye muhira, umugore we hava yiraba ahabara ama message bandikirana n'abandi bahabara, acaza yiruka aje ageze kwikera ry'inzu acasanga wa mugore ariko arabisoma ariko ararira hanze yongera bisoma. Umugabo acarasubira yongera ariruka aragenda, muga iyo bija hose mu nyuma yaratashe. None rero nuko sinzi rero wewe telefone yawe aha nta bintu bitameze neza ukorera kuri telefone, ukoresha telefone ikwiye kuba yakamaro, nikwiye kuba iyo gusambura ubuzima bwawe, nikwiye niyo kuba gusambura ubuzima bw'abandi, ahubwo ikwiye kuba ikintu c'akamaro kigufitiye inyungu, gifise ibintu kigufasha. Nuko rero kuvuga menshi siko kuyamara, nibaza ko mwamaze kumva ico nari ntumbereye mu kiganiro cy'uno munsi kuvugana namwebwe kuri telefone, kugira ngo umuntu wese arabe yuko ibiri muri telefone ari ibintu bizima. Kusenga Imana, kuri umupasitori, kuri umuririmbyi, kuri umusenzi, none kuri umuntu yiyubaha, ni kubera iki none telefone yawe uyibikamwo ibintu by'urukozasoni? Ni kubera iki telefone yawe uyikoresha mu nzira zitabereye? Umunsi uri izina izogukwegera, ariko ico baciza no kwitogukwegera ahubwo wayikoresha vyiza bitumbereye
byubaka ubuzima bwawe, byubaka umuryango wawe, kandi byubaka na sosiyete n'igihugu bayemwo. Mwari muteramanye na jewe Janvier Imana irambona, naho ubutaha mu biganiro bindi bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga na Gahwane.